uburundi bwose buri mu butare n'ubuye butare mutama mbega muntabara nkabajana ahantu ko twabonye hari ubutare bwinshi twoca dukira. jewe nari nasavye agakoperative hariya mwotesha amatongo ashika kuri 5, ubu n'amasezerano yaraheze naraje proje ya environnement ndariha umuriyoni bigeze muri OBM baca baricarika. jewe ukanyemerera mwino ndwi ninakuzanira ubutare 25 budasa bwose ubupimishe ntibaze bavuge ngo bapimye ngahantu umuco wanje nararekuye na babandi barantejeje ejo bundi nakuzana n'amandazi yopfumikwa kuko iyo kara yizi papa urumva rero ubu niho bahombye bacana ingufu tutarekura mu ndwi ninjiza ibiro 600 vya korota amabuye arenze 150 mugabo ncangwanywa n'umudafu yarahari ngo mbega Nzambimana ngakoresha aya strategy nkaya gute ngaremerewe kwegeranya ubutare. ijya sosiyete irimo ubutare buri muri pegmatite atari siro buri mu mucanga ku buryo zijya segiteri ziri hajya barabizi neza. abazungu baje gutora amakorodone hajya imureye barabizi, ababosi bari ni Bujumbura mugabo cyo twari turi kumwe nabo bakora amakarita bashiraho ibimenyetso bubaka amaborone barabizi ko aribo bari bandungitseyo. Uburundi niyirirare mugende muyirebe irimo ahantu muza gusanga ibirombwe abazungu bagiye bimba binjira. mugabo mbega ko twebwe mbona n'umunsi wo muri OBM ari twebwe tuza kubereka tukabajana aho twabonye ubutare. tumaze kubajana bo nyene sibo banahatweretse muri uwo mwanya ngabo baciye baza bo nyene baraduhagaritse. je ngomba mvuge ku iki kintu, mufate abantu bize iby'ubutare mu mpapuro bakorane n'abo bantu b'abenegihugu bazi gufata ikarayi bakayora umucanga bagasugura mu mazi bakabona ahantu hari ubutare. Uburundi ahantu hatari ubutare hari icyo bita kaore. Uburundi bwose n'ubutare gusa ushaka muhera mugatumba muzunguruke muraza guca Kabarore muce Maramirundi Busiga n'ubu babuhatoye hajya ku Mwumba hajya ku Masanganzira hariho Roframu yera papa turagiye mu Kirundo turazungurutse izo bita za Kagati Giteranyi muza gusanga tugiye mu Rumonge aha muza kuhasanga iyo bita Garenne. Uburundi bwose buri mu butare tunganya nyakuba icyo bita clinique OBM na environnement na OBPE. none konzi bafise amasare asumbaya bakoreye hamwe uno munsi uradepoza dosiye muri environnement ugasanga wowe utazwi iyo dosiye izojama ya nakajamwe kubera bamuzi akaba ariyo baca bashira hejuru bakayitwara igakogwa. twebwe ukazosanga ivyo bidosiye warabirunze amezi 6. none muri ya 2040 2060 twoshikayo twateye imbere cyangwa tuzoshikayo twasubiye inyuma. aya madosiye kwanza nabanze asinywe yihuta. jewe ndi mu bantu bagiye bakotesha amatongo muri litiyumu mpurirayo n'abashinwa indora. litiyumu turavyumva ngo izoza kwimbwa na banki mondiyale. ne banki mondiyale ntiyoza kwimba cyangwa abo bantu bazokoresha ibintu mugabo twebwe b'agafuni turiko turazana ubu butare buzana amadolari turonka igitoro hama abo bandi bataza gukoresha ubwo buhinga bukomeye kubera twebwe izi metero twimba ni nkeyi. ugiye ngaha za Tanzania nyakubahwa abarundi b'iwacu baherereyeyo bari bafise experience nyinshi. ubu no munsi bariko barafata bujya buhinga nayo twasigarana aba bantu bavuye ku ishuri gusa ababo hasi bemera kurinda kiye kirombwe bakinjiramwo. aba bantu n'aya makoti bazinjira hasi mu kirombe. jewe ndi mu bantu bakwandikiye ntore rya litiyumu message ya Nzambimana Edouard nuko uhura na message nyinshi ndakwandikira ati n'ubuye ubutare mutama mbega muntabara nkabajana ahantu ko twabonye hari ubutare bwinshi twoca dukira. jewe nari nasavye agakoperative hariya mwotesha amatongo ashika kuri 5 ubu n'amasezerano yaraheze naraje proje ya environnement ndariha umuriyoni bigeze muri OBM baca baricarika. jewe ukanyemerera mwino ndwi ninakuzanira ubutare 25 budasa bwose ubupimishe ntibaze bavuge ngo bapimye ngaha hariho izo bita za serpentine nta muntu ariko arazimba ngaha, za jade nta muntu ariko arazimba ngaha, izo za manganeze n'ibindi, isodorite dufise hano mu Burundi nyakubahwa ni nyinshi cyane, manganeze dufise ni nyinshi. kubera iki nimba ku isoko mpuzamakungu iriko iragura make igura make kubera yavuye mu Burundi idatunganije. bafashe iyo manganeze bagakora akabaraje k'iyo manganeze k'aho hantu bariko barayimba bagaca bavuga
mpuzamakungu babona umenga igura make mugabo mbega igura make kubera iki kubera idatunganije. uyu mwene wacu ejo bundi yakorerutse titane ndi mu bantu bayubuye hajya amatongo hari titane hariho n'umwonga uvamo emerode. abantu mu kwifata ishantiyo ubanza kuyironderera mu mazi mugabo uturondera orientation mbega yavuye nimba yatwawe iciye muri runo ruzi ko uruzi ari uru reka rero turondere iyi misozi ihanamiye aha hantu mbega iyi emerode vere ibuze. none gute uno munsi bariko baravuga ngo igihugu cyacu dukene kidutukiza papa mvuka hajya ku mupaka imparamirundi kuva kera forode yamyeho niyitungishije u rwanda niyo iriko iratuma batwiratako mugabo ivyo bintu navyo bafise. naraye mbabaye kandi naryohewe cyane kubona nyakubahwa guverineri hano ari hano arabizi twarapfungishije umusuma ejo bundi ahantu nari niko ndimba titane twaratoye mu nzahabu turandika ikete turamenyesha ubiyene tangwa tuturimba titane dutoye mu nzahabu mugabo izo nzahabu umukozi twari dufise yarazibitse igarama 18 yarazivye tumushikiriza ubutungane bwo mu Kayanza turi kumwe na musitanteri w'amatongo uwo muntu baramupfunga procureur araca urubanza rwiza w'Imana wo mu Kayanza uwugira ntuzenyi peve utwara documentation arerekana ko inzahabu yazivye aratujyana muhira ariyibisha ngo barayibazimwivye kandi yazitwaye wenyene. mugabo twaraye twumiwe nabo turi kumwe uwo musuma yaciriwe urubanza na procureur wo mu Kayanza na sentare yo mu Kayanza guverineri arabizi umuvyeyi wacu hariya musitanteri w'amatongo arabizi baramujanye kumufungira ingozi turagiyeyo turaburanye mugabo tuza twumva ejo ngo ubuyobozi nararekuye na babandi bamwejeje ejo bundi na guverineri ndazi yokumirwa kuko iyo karayivye papa urumva rero muneho barumye bafitanye ingozi atarekura reka rero kode yamaze kurwanya igihugu natwe turwane turabe. hariho ukuntu uno munsi turiko turakoresha depanse ugasanga bakoresheje nka 60 miliyo kuri tele ugahita uronka ubutare bwa 20 miliyo. aka kantu bakumve kuko mutama babuze ingene bamusigurira iyi seti purusa y'uwaritisanale bongera babura ingene bamwereka n'iseze purusa ku muntu ariko arimba ico bita semimekanize. habaho umuntu akoresha akanyundo agafuni hakabaho nyakubahwa na wawundi yakoresheje imashini. yumviza nyakubahwa iyo dushoye ubutare muri kontware tugashora ubutare twakoresheje miliyoni 60 tukaronka ubwa 20 miliyo ya 20 miliyo baca bakurako seti purusa kandi 60 miliyo isigayeyo y'ideni itanagarutse mu madepanse twagize. ntimwemere yuko bato bato ibi bintu tubiheba kuko n'aba baza n'amasemi industriere baza aho twebwe twabanje kubona ahubwo mutwigire uwa